Mu ntara ya Kayanza haravuga umugabo yatemaguye umuvyeyi we n'abaryango ari mu gasho muri kino gihe. Nayo muri siporo havugwa intsinzwi y'abigeme b'abarundikazi mu nkino zo kurondera itike yo gukina igikombe ca Afrika c'umupira w'amaguru mu bigeme. Aya n'ayandi ni muri burakeye. Tuza no kugaruka ku makuru avuga yuko umwungere wa Ekereziya Katolika Papa Francisco amerewe nabi hariya mu bitaro i Vatican. Turabahaye ikaze. Morning Burundi, Uburundi burakeye. Turabahaye ikaze muri burakeye yo kuri uyu wa mbere, aho tugiye kugaruka ku makuru yazindutse aravugwa hirya no hino mu ntara hagati mu Burundi ndetse no mu makungu. Amakuru tukaba tugiye kuyatangurira hariya mu ntara ya Kayanza ahavugwa umugabo yatemaguye umuvyeyi wiwe n'abaryango. Ubu rero uyu mugabo akaba ari mu minwe y'inyamiramabi. Uwo mugabo rero akaba afise imyaka 25, akaba yadutse kuri wa 21 Ruhuma 2025 atora igipanga atemagura umuvyeyi wiwe, hanyuma yongera atemagura uwo bavukana ndetse n'umwana w'uwo bavukana bari baje gutabara rero ngo nabo arabatemesha igipanga yarasanzwe afise. Ababanyi bo ku mutumba wa Mikamba muri komine Matongo aho vyabereye aho mu ntara ya Kayanza bakaba batabaye, aho rero izo ntureka zaduka ngo bavuga yuko uwo mugabo yatashe n'umuvyeyi wiwe bapfa amatati yo mu muryango, ngo aca ashaka kumwica uwo muvyeyi wiwe, ari navyo vyahavuye bituma amutemagura. Musitanteri wa komine Matongo akaba rero kuri telefone kuri uyu wa 22 ariho bamurondera kugira ngo agire ico ashikirije kuri iyo nkuru. Akavuga yuko rero agiye kugirwa amatohoza yimbitse kugira ngo bamenye neza ivyo vyabaye n'icabitumye, hanyuma bakaba bariko barakurikirana uwo mugabo yatemaguye umuryango wiwe, akaba ari mu minwe y'inyamiramabi bariko baramukurikirana. Ubu uwo yatemye rero abo baryango biwe akaba ari mu gasho k'igipolisi aho nyene mu ntara ya Kayanza. Nayo abo baryango akaba atanumwe yapfuye, bose bakaba ari bazima ariko barakomeretse. Ubu bariko bavurizwa ku bitaro vyaho nyene mu Musema muri komine ya Butaganzwa aho nyene mu ntara ya Kayanza. Amakuru tuyabandanirize mu gisata ca sport, aho intamba mu rugamba z'abigeme abaraye batsinzwe n'umugwi wa Burkina Faso igitsindo kimwe ku busa mu kurondera itike y'inkino za CAN 2026. Mu rukino rwa mbere bakaba bakiriye Burkina Faso. Abarundikazi rero ntivyakunze yuko batahana intsinzi inyuma yo kwinjizwa igitsindo kimwe ku munota wa 24 bikarangira badashoboye no kukigombora. Twoyibutsa yuko rwari urukino rw'ibanze, bakaba bazokina urukino rwo gusubiriza kuri uyu wa gatatu mu gihugu ca Mali nyene, aho rero bazoba bakaniye cyane, kandi aho bakiniye urukino rwa mbere nyene bari bakinye. Uwo azorengana rero muri abo babiri akazoca ahura n'igihugu ca Djibouti canke Togo, bisanzwe biriko navyo nyene biritatura mu gice kigira kabiri. Togo nayo ikaba yatsinze Djibouti mu rukino rwa mbere ibitsindo 5 ku busa. Iryo higano rya kane bariko barondera kujamwo rikaba rizobera hariya mu gihugu ca Maroc mu mwaka wa 2026, rikaba ryitabirwa n'ibihugu 12 mu gihe ibiriko birondera itike ari ibihugu 38 byose hamwe. Igitsindo kimwe rero Uburundi bwatsinzwe, aburamutse bukigomboye bugatahukana intsinzi, bukazaba buriko burondera itike yo kugira ngo umwe muri abo babiri aronke amanota yo kugira ngo azobandanye mu rukino ruzokurikira. Tukiri aho nyene muri sport, umugwi wa Messager Ngozi ukomeje kutoroherwa mu ihiganwa rya Primus League, ni mu gihe kandi umugwi wa Vitaro wabujije Bumamuru gusubira mu kibanza ca mbere mu nkino zabaye muri ino ndwi. Rero ku munsi wa 21 w'ihiganwa ry'icicaro ca mbere y'umupira w'amaguru mu Burundi Primus League, inkino 5 zose zabaye kuri uno wa 23 Ruhuma 2025. Muri izo nkino Messager Ngozi ikaba yanganije na Flambeau du Centre ubusa ku busa, nayo Olympique Star inganya na Academy Deira kimwe ku kindi. Musongati itsinda Royal Vision kimwe ku busa, nayo Messager Ngozi itsinda Kayanza United kimwe ku busa. Mu rukino rwari rwitezwe cyane n'abakunzi b'umupira w'amaguru
rwahuje Vitaro yatsinzwe ifise igikombe cyo mu mwaka w'inkino uheruka hamwe na Bumamuru. Iyo migwi rero yose ntawashoboye kurusha uwundi, ivyatumye Bumamuru idashobora kwisubiza ikibanza ca mbere yarimwo mu ndwi ya 20 yihiganwa. Izindi nkino nazo uko zagenze nuko imigwi irushanya bikaba biri ku rutonde rw'ihiganwa rya Primus League, ndetse bikaba biboneka neza yuko imigwi yo muri Primus League imwe yari ikomeye mu mwaka uheze bitariko birayorohera, aho twavuga nka Vitaro ndetse n'umugwi wa Messager Ngozi. Ano makuru tuyabandanirize hariya mu ntara ya Rumonge, aho ngo impunzi ziva mu gihugu ca Kongo zikomeje kwiyongera, zikomeje kuba nyinshi hariya muri iyo ntara. Amato rero azanye impunzi zihunga umutekano muke uri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo akaba bandanya gushika ku kivuko ca Rumonge. Abajeje intwaro bagatanga akarorero ko kuri uyu wa 21 Ruhuma aho ngo haje amato 4, imigwi 3 rero ikaba ariyo imaze kwakirwa. Abapagasi b'Abarundi bakaba batahutse, abanyekongo bakaba basaba ubuhungiro, hamwe rero n'abandi bagwiriyemwo abanyeshure biga mu makaminuza atandukanye mu Burundi. Izo mpunzi zikaba zakigwa urudaca ku kivuko hariya mu ntara ya Rumonge ku igenekerezo rya 19 Ruhuma 2025 bakaba bashitse ku bwinshi. Abakiriwe rero bagashikira ku kibuga cy'umupira ca Rumonge, abasaba ubuhungiro bagaca bajanwa mu ikambi y'imfatakibanza iri ku Mutambala. Rero aho mu ntara ya Rumonge abantu bariko baza mu gihe intambara zikomeje hariya mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, aho umuhari wa M23 uri kuragwana n'abasirikare ba Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Tubandanirije aho nyene muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, uwahoze atwara ico gihugu Joseph Kabila abona yuko umukuru w'igihugu Tshisekedi ari umunyagitugu, kandi akongera akavuga yuko M23 itsinzwe igisirikare ngo atariho hazova umuti w'ibibazo Kongo yoba ifise. Kabila yatwaye Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo imyaka 18 kuva mu 2021 kugeza mu mwaka wa 2019. Akaba rero avuga yuko intwaro mbi igihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo kirimo izobandanya kukijana mu manga. Akavuga yuko Perezida Felix Tshisekedi amwagiriza yuko Joseph Kabila avuga yuko kuba ari inyuma y'umutwe wa canke umuhari wa M23 usanzwe uri kuragwanya leta. Joseph Kabila rero bikavugwa yuko ariwe ashigikiye uyu muhari wigeze gufasha se wiwe gushika ku butegetsi. Kabila azwi rero kuba ahoze cyane bikaba ari rya mbere rero uyu agize icyo avuga kuri uyu muhari, uyu mutwe wabitwaje ibigwanisho wa M23 abicishije mu kinyamakuru Sunday Time cyo muri Afrika y'Epfo. Joseph Kabila akaba yatwaye Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Kabila yahoze rero atwara Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, yagize ico ashikiriza kuri iyi ntambara yo mu buseruko bw'ico gihugu. Akaba yagirije Felix Antoine Chilombo Tshisekedi yasanzwe yari perezida wa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo yuko atwaza umukazo, atwaza igitugu, bimwe bavuga ati ni umudictateur. Akaba ari navyo rero ngo vyatumye igihugu kija mu bibazo kirimo. Kabila yavuze ko kuva Felix Tshisekedi yashitse ku butegetsi muri 2019 iki gihugu cateye gisubira inyuma kugezaho uno munsi cugarijwe n'amadeni n'ubukene. Akavuga yuko iki gihugu kiri mu ntambara ishobora guhungabanya akarere kose. Nayo kubijanye n'igisirikare ca SADC cyarungitswe muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, Kabila avuga ati ni guta umwanya n'uburyo mu gushigikira intwaro y'umukazo aho gufasha Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo kuja mu nzira ya demokarasi, amahoro n'umutekano. Ano makuru tuyarangirize mu makuru avugwa mu makungu, aho rero umwungere wa Eklezia Katolika Papa Francisco avuga yuko abakristo basaba yuko bomusengera
kuko ari ku musego kandi amagara yiwe atifashe neza muri kano kanya, amaze iminsi 9 ari ku musego akitswe n'amagara, hagwaye amahaha, agwaye ingwara imubuza guhema. Ndetse rero Papa Francisco akaba yanditse ubutumwa kuri uyu wa Mungu asaba abakristo kubandanya bamusengera. Ni mu gihe abaganga batanze itangazo kuri uyu wa Mungu bavuga yuko bamugiriye ibipimo basanga hari iminsi myinshi azomara ku musego, kandi bakavuga yuko hari akazi kenshi bagomba gukora. Bivuga yuko amagara yiwe atifashe neza. Ni Papa Francisco rero nyuma y'iyi minsi benshi bariko bamusengera bibaza mbega amagara yiwe bizogenda gute, na cyane cyane yuko abamwegereye bavuga yuko yahejeje no kwandika ikete ryo kugira ngo ave ku burongozi bwo kuba umwungere wa Eklezia Katolika, maze abandanye yitaho amagara yiwe kuko amagara yiwe atifashe neza. Akaba yari yafashwe ariko arasoma imisa, akavuga yuko atari gushobora kuyibandanya kubera ko yari afise ikibazo cyo guhema. Niko kujana mu bitaro vya Gemelli hariya muri leta ya Vatican mu Butaliyano. Akaba rero ariko arakurikiranwa, ariko yitabwaho. Amagara yiwe rero akaba atifashe neza. Benshi bakaba barindiriye bavuga bati mbega uwo mwungere nyen'ubweranda asanzwe arongoye Eklezia Katolika, amagara yiwe agiye kumukundira yuko yobandanya arongora uyu muryango. Ariko kandi ni hariya i Vatican ibikorwa ariko bibandanya mu gutuma no kugena ababandanya bamuserukira, canke agatuma ubutumwa bw'ihumure ku bakristo aho ari ku musego. Rero akaba adashobora no kugira ngo agire icyo akora kuko ariko ahemera mu vyuma, kandi bakaba baranamuteye amaraso nk'uko byari muri raporo yasohowe n'abaganga bamukurikirana kuri uyu w'Imana. Turabashimiye rero mwese mwakurikiranye Burakeye yo kuri uyu wa mbere, tubifuriza kubandanya mugira ibihe byiza, naho ubutaha Imana ibahezagire. Murakoze. Morning Burundi, Uburundi burakeye.